tena urumva ikintu nashaka kubashimira ko hanini Yego. kandi ibyo mwaka anshimisha n'igihe madamu wanje yari yanzungitse guhanagura hejuru akaba guhanagura umuyaga akafatirayo. Wowe urumwe wambwira ko nyokobuje yagutumye guhanagura ahantu hari kura. Ego. Ikagufata. Ikamfata. Nciye ndavyibuka disi. Rero je ntigeze ambwira ko mwavuganye gusa nabonye ibikorwa ko yahinduye. Twaravuganye cyane yarananyishuye. Kandi twavuganye neza cyane. Rero nashaka kubashimira kubera ko igihe gihebena n'imisi ibiri yarasuye kugira ngo nongere ndugeyo ndamubwira ngo jewe sisubirayo. Nasubirayo kubera ko hari umutwe arambwira ngo utegereza gusubirayo. Amajwi ntariko arasohoka kandi nifuza ko ukumbure kuko ndiko ndafata ndagira record kuko tuba dushaka ko abandi bantu bavyumva ukuntu vyari bimeze hanyuma n'ukuntu vyagenze bikanduruka bigahagarara kugira n'abandi biriko birashikira ibi bintu baze bavyitware mu nkuko nabo bavyitwaye mu nshaka utubwire amajambo makeya ukuntu vyari bimeze mu ntango donc mu mabano kujya kuba bakoresha nabi akagira naho yumvira kugira nabi hakurungika gukora ahari kura mu majambo make. Ndavuga amazina yanje. Nta kibazo byo ari sawa. Ego. Nitwa Ngabiranyije Zeline. Rero nasafiriye mu bamba muri Arabie Saoudite itariki 18 z'ukwezi kwa 11 2023. Rero nkihashika Venezuela byanyakiriye neza. Aranyereka ibyo ngiye gukora n'ibyo ntakwiye gukora nyene kandi nashikiye mu nzu ntiyari nini. Rero maze kuhashika nyene narakora ibikorwa neza kandi nawe nyine akanshimisha. Rero byagiye bihinduka gahoro gahoro umunsi umwe umugabo we akenera kumanika ibiriko by'abana byo kugira ahantu bagenda kugirira umudodo bijya by'ikivuma. Nkumingazi ngende kwitora kandi nabo ko ndaja kuyizana. Ndayizanye niho yacambwira ngo iyi ngazi impamvu ndayizanye nshaka yuko uzoza uraduga hejuru ugahanagura ibibambazi amadirisha ububati byose nyine nkene gukora isuku nyene mu nzu. Ndamubwira nti je nta na kimwe ndabikora cyane rero cantora nyene ndahanagura hose mu nzu. Mugabo hari ahantu hari vandratere mu gikoni benshi barahaza ahantu haba hari vandratere mu gikoni. Nahejeje guhanagura hose acarambwira ngo duguhanagura iriya vandratere nayo ari hejuru y'intenya y'imbabu. Rero hariho amatara yesitariye mu tubati indani. Niho naca ndugayo rero guhanagura ndahanagura ndiko ndahanagura rero kumva ayo matara yesitariye mu tubati arimo kura. Niho rero iyo kura dewe yacifata yarafashe ubwa mbere ndabifatira isa ndasubira ndahanagura. Subiye guhanagura rero ya kabiri y'ikiranjugumye ntakwa kunta hasi rumva nari hejuru ku ngazi. Rero umwana mukuru niwe yabibonye kuko yari yicaye muri saro. Rero niho nashambwira mabuja ndamuhamagara nti jewe kura iramfashe. Mabuja ntiyabyemera ko kura ifashe. Ambwira ngo nta kuririyo. Nta kuririyo ngo nikurundo ndahanagure neza ntayiriyo. Umwana aramubwira ati jewe nabyiboneye nta nabyiboneye yamufashe yamujugumije acara muzivya. Muzibije jewe ca ndavyihoza ca ntangura kurira mu uwo mwanya. Ntuzusubire kurira narababujije ujya ntabari nyoko ntabari so. Ntanguye rero kurira karambwira ngo bireke basi ngo nubireke ca ndabireka. Hama bukeye kabiri oya uwo musi nyene papa w'uwo mwana atashe. Uwo mwana aramubwira ati burya Josephine kura yamufashe. Rero niho
ndamubwiye ati kura yamufashe niho uwo mugabo yaciye aza kumbaza ati byagenze gute wababaye byagenze gute tukujane kwa muganga wababaye ndamubwira nto ya ntaco nabaye ni kiretse gusa ko nagize ubwoba bwinshi rero caragenda aja kubwira umugore wiwe kumubaza ko byagenze gusa umugabo carambwira ati ntuzosubire guhanagura hejuru ku kabati hariyo kura guhanagura mu bubati indani gusa rero umugore wacu aragaruka kumbaza ngo wumva umeze gute ndamubwira nti nta kimwe byahetse naho nyene kubera umugabo arinze kugenda kumubwira rero bukeye kabiri niho umwana yaduga hejuru sinzi ico yaragiye kurabayo caramubwira ngo ndabira neza ko yahanaguye hejuru ku bubati neza ngo biraza umwana caramubwira ati harahanaguye gusa nyene hari hadahanaguye neza amaca ambwira ngo nisubireyo kuhanagura jesho ndamubwira nti jewe sinsubirayo sinsubirayo kubera hariyo umuyaga nkuba carambwira ngo utegerezwa gusubirayo ngo ejo mu gitondo uzosubireyo niho rero naciye ndabarondera mwebwe kuri telefone rero ndabasaba impanuro mwampaye narazikurikije mwaciye musaba na nimero ya telefone yiwe kugira ngo muvugane mumaze kuvugana rero jewe sinigeze menya yuko mwanavuganye nagumye mfise ubwoba bwinshi ko havura aza kumbaza impamvu nabivuze mugabo wewe yarahoze nta na kimwe yigeze ambwira naje ndavuga nti reka nicecekere ko yahoze naje ndicecekera gusa ndabandanya akazi rero urabona ko twari muri amazani kenshi ku mugoroba twaba turi kumwe mu gikoni turiko turateka ntiyasubiye kumbwira ngo ninduge hejuru mwamaze kuvugana ntiyasubiye kumbwira kuduga hejuru guhanagura turi mu gikoni rero agaca afata nk'amata akayateka akayakaranga harya amaze guhindura ibana akambaza urumva yabikora ntabona akaca ampamagara akaca ambaza ngo ibi nakoze n'ibiki nca ndamubwira nti sinzi ivyarivyo akaca ambwira ngo jya wumvirize akaca amaduke nyene ku gasahane nkumviriza kugira numvirize ivyarivyo nkamubwira nti sivyo urumva yaba ariko aragerageza uburyo ndi butwenge kuko nari maze imisi nariko ndatwenga ni ukuvuga yagerageza uburyo nshobora gutwenga rero nyene ndabona impinduka bukeye kabiri acagenda mu soko acanzanira impuzu nshasha acaramuzanira n'izindi nzo kwambara mu Burundi arambwira ati izi kanzu uzozambara mu Burundi ntabwo wemerewe kuzambara ino ndamushimira nti murakoze cyane ndavuga nyene ntiza arivyo byose iyi ni impinduka nyene iriko iranyereka yuko ibyo bavuganye n'uriya muntu bimeze neza yavyumvise reka banze nereke banze uvuga uheze ndereka abantu ibyo twaganiriye ikiganiro twagiranye ku nimero yiwe ne nimero yikubwira nimero sindayivuga mu Rwanda avuga ibiharo bibiri by'impera ucumenya ko ari ya indi nyene yiwe mbandanya kuvuga bandanya kugurira impuzu aho geze bandaniriza ko nta kibazo ndaza kugira mu nyuma kugurira impuzu rero hari ukungene urabona abana barasanzaza ibintu aba bana b'abarabu barasanzaza cane gose nta ndero bagira aho kumpamagara ngo jenje kuvyegeranya yacakira abana biwe ngo bavyegeranye kugira ngo ntacagure sinsubire gucagura ego akababwira ati byose egeranya musubize mu kibanza cavyo ngiye kuvyegeranya akambwira ngo yabo nyene nibavyegeranye nibo babisanzaje akabwira umwana wiwe ati uko egeranya neza muri saro hatondeke neza jewe ndiko ndakora ibindi nabijya n'uko buri kurakora ikintu kaza wumva bakubwiye ngo nukora ikindi we yacambwira ati abana baje kumbwira ngo ndabafashe kune yacabwiye ati yari karakora akazi banza murindira hetse ego urumva nyene ko iyo yari impinduka vraiment ndabishima cyane kuri nashaka kubashimira cyane by'umwihariko nambereye umuvyeyi mwiza harageze n'igihe wenyene akambwira ngo uzurine uri umwana mwiza ndabira abana neza ukora akazi neza nyene akanshimira ibintu utigeze kubona ego akagwana twaragiye kwa mama wiwe hariyo umukozi w'umurundi kazi twapfuye no kuri ofisi imwe rero we barahubanije rwose ego
rero akaca aza kumbwira ngo nindamubwire ukungene ari bukora akazi akaca ambwira ngo urabona ngo uyu ngo akora akazi nabi ngo ntazi kwegeranya ibintu ngo ntazi gutondeka neza akazi ngo mugabo we ngo uri ku murongo ngo uri umwana mwiza cane ngo twebwe ngo iyo umuntu ngo atubereye mwiza ngo natwe tumubera mwiza ngo rero ngo mubwire ngo ko ari bubigenze ngo ko ari bwifate gusa urumva bo bashaka ariko ngene nyene iyo bashase gufata umuntu nabi bamubwira ko anuka atoga urumva akamwogesha nk'inshuro 3 ku munsi rero ivyo nivyo kenshi bakunda gufasha nyene akagenda gukora ibintu akaca yongera kubimusubirisha ngo yabikoze nabi urumva ivyo rero nivyo bafashanije rero akaca aza kumbwira ngo ndi umwana mwiza kanantapa mu babivukana ko afise umukozi ameze neza rero nukuri ivyo byose vyavuye kuri mwebwe mutabanza kumubwira muvugane abone nyene ko mfise ubushobora kumvugira nanje vyari bigoye none ubona nk'ubu waratevye kuza kuko we twavuganye na nyokobuja itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu aho babwirizwa ko wari waraje ukabimbarira kugira ngo ndamushimire urazi ico bifasha acabona ko wa muntu yamwandikira kihari akigukurikirana ego nukuri nubu muzomushimire nta muco oya ndagushimiye ko uje mugabo kandi waracerewe n'abandi ntibazi barasubira guteba kuko urumva bisaba ko ubonye impinduka kugira ngo nce ndamwereka yuko nkikurikirana wewe akamenya yuko neje niyagira ikintu akubwira yuko nkiri hahandi nkibikurikirana 5 kuri 5 nca nongera akavuga ati wa muntu ari hehe ego narakevye pe gusa nari narungitse audio yo bimaze nk'indwi imwe mugati mwigeze muyibona audio ntayo nabonye kandi mutubabarire kubera ko burya kandi ndende nari nagize audio ndende bimaze nk'indwi yo mu ndwi narahanaguye ibintu byose nabanje no kubivuga naranditse kuri stati yuko ibintu byose ngenda bihanagure kubera yuko telefone iruzura ibintu bikananira uburyo ndavyumviriza rero ndandika kuri stati nkavuga tumviriza abantu bose mwandungikiye ibintu ntarasoma telefone irarushe message zabaye nyinshi n'amafoto n'amavideo ingorane mamufise nkacavuga ati ngenda bifute camwongera mu birungike we ntiwasomye stati kumburi nawe waciye wongera kuyirungika kandi sinayisomye ibintu ndiko ndabona n'ivyo wandungikiye kuva uyu munsi today pasika akantu ka pasika nziza wongera umpamagara 1 2 3 umpamagara 4 umpamagara 5 sinigeze nitaba mbabarire nari nkiryamye birashoboka hari n'igihe utanaryamye mu guga fatirwa ariko nari nkiryamye uyu munsi ego rero iyo audio nibaza audio nibaza kwitakenewe kubera ko tumaze kuganira ngaha bibiramaze ego ndabashimiye pe muze mwongere mufasha n'abandi bya bigoranye nk'uku kandi nomwe Imana uzobahera umugisha nko kugororoka murakoze cyane umugisha tuba tumaze kuwucakira nta bindi bikenewe burya ikiboshwe mu isi hajya no mu ijuru ngo kiba kiboshwe umuzanzwe mwana nahezagiwe mugabo Imana yongeretse ego murakoze uwo mugisha mudusabiye n'ikintu gikomeye cyane gose kandi ubundi kuza abantu bonavuga basi ngo dukore no mu buryo bw'amafaranga ariko uburyo bw'amafaranga n'ibintu bihera mugabo Imana itanga umugisha udahera birumvikana ego iyo mba nkorera amafaranga urakoze iyo mba nshaka amafaranga bino bintu byogorana ko ndabikora kuko ahubwo umwanya nkoresha muri bino bintu urumva ni n'umwanya mba nari gukorera amafaranga mugabo amafaranga uko nyene akora ngaha ku isi gusa umwanya w'amafaranga nkawushira nkawureka hanyuma nkaza kuba ndafasha mwebwe kandi ndabikunda nukuri ibi utabikunda wanashaka hari n'abantu boha amafaranga ntibabishobore kuko bino bintu bisaba urukundo ukuri je mu bisanzwe mwebwe sinashobora kubasobanukirwa neza uko ngene Imana yabashizeho gute nukuri indumanwa mufise si ya bose ahantu tudafashwa n'ababa bana turungize muga tugasha dufashwa n'umuntu nukuri tuboneye no kuri telefone conyene
aho niho ibintu bigoreye rero burya ku busanzwe Imana ifite ukuntu ikora. Noca mvuga nti uri intumwa y'Imana. Murakoze. Rero mama buja wawe burya twaravuganye genda hano ngerageje kwereka nk'abantu bankurikiye gatoya message twandikiranye itariki 17 z'ukwa gatatu ku nimero ya mabuja wawe iherezwa n'210 izindi bucu zimenya wewe. Ego. Hanyuma namwandikiye message ndamubwira ibijanye nawe w'umukozi, ndamubwira Ngabirano Joseline ndamubwira yuko ibijanye n'ijya ngorane yahajya wakora kandi ko ari ahantu habi cyane bijya hari amatara ko umuyaga nk'ubushobora kukwica. Handiko nca amajambo make kubera hari ibyo mba namwandikiye bidakenewe ko ndinda kuvuga haruguru bya introduction byanje. Ego. Mugo namubwiye ibijanye n'amatara. Shaka wumve yuko ibyo wari wambwiye muri kiya gihe ibyo namuganirije ariko hari n'ibindi usanga narongeye ko message rero ziba ziri no mu Cyarabu no mu Cyongereza. Ndamubwira yuko hajya ahantu atari heza ko ushobora kuhapfira kubera hari umuyaga nkuba kandi ko nawe abwirizwa kumva ko wowe uri umuntu. Hanyuma ndamubwira ati none nk'ubu apfuye ubona ushobora ikintu gikomeye nabwiye ati bijya nk'ubapfuye mu by'ukuri bizoguhenda kandi reka bacanda gashike ko n'abantu bakabona. Nabwiye ati hamwe yopfa bizoguhenda kandi bizogusaba kumuriha no kumurihira itike imusubiza mu Burundi kandi yapfuye. Urumva? Hanyuma ati kandi bizokuzimba gose. Ndamubwira inama ndabwira ati rero umukozi wawe arashima ukuntu mubanye neza kandi igihe kirekire. Uramuha ibyo akeneye byose, uramuhemba, iyo agwaye uramuvuza, nta kibazo na kimwe afise kandi ibintu byose bikora neza kandi arabigushimira. Ego. Anje ndaza ati arashima ko wamuguriye telefone nk'ingabire. Utayimurihishije, uri umuntu mwiza cyane kubera ko umuhana wifi. Ndiko ndavuga amajambo make. Ibi byose nibaza ko ari wabimbariye uko nyene. Ego. Hanyuma ati arashima ko wamugabiye ingabire kandi ukamuhana wifi. Ati mugabo rero mu by'ukuri nk'umuntu ashimira ko wamufashe nk'umwana mu muryango anapfuye wobabara. Nimba akora neza rero mufate neza kugira ngo bakore yishimye nkuko asanzwe yishimye. Hari ibindi naciye ndenza ko hepfo nza kuvuga ngaha ariko mugabo muri makeya nibaza ko ivyo bantumye nabivuze byose. Asha nibyo. Igitangaje rero yarasomye ntiyanyishuye. Nego nukuri none kwereka abantu bankurikiye naramwandikiye message nyinshi ariko yarasomye ntiyigeze anyishura. Ariko icingenzi coco nuko ubutumwa bwaramushikiriye yarabusomye kandi neza. Aha rero ikintu giye gukurikira nuko ndamushimira. Ego. Ariko ibi ndaza kubikora twavuye live kubera hari impamvu ushobora kumbwira ikindi kintu nongeramwo bidakenewe ko byumvikana ngaha. Reka rero ndagushimire nimba atacyo wongera ko je mbanze ngira akantu mvuze nanje. Ego. Ndashimiye wewe wakoze kuza ngaha kuvuga bino bintu. Bisigura iki? Abantu badukurikira baca bumva yuko ibintu bidashoboka bishoboka. Jewe sinari nkikwibuka no kuri.
kandi na Yesu yakijije mu bantu 10 yakijije haje gushima menga ni umwe ni babiri guhagarutse umwe ni batari babiri abantu roje hari abantu mu byukuri ngerageza kuvugira bakamererwa neza bamwe bagataha bagwaye abandi bakagira iki ukabona hagiye twaramutabarije kuri yisheni ya Daniel Mugisha bigaherera iyo hano abantu baza bambaza ngo mbengo vya bintu ngo vyaba umuntu bimeze gute kubera ko atongeye kunyandikira ngo ambwire ngo bimeze nabi ncamenya yuko vya bintu namufashije vyakunze kuko uwo bidakunze mu nyuma aragaruka akambwira ati nyaboneka subira unyibukirize subira ugira uko nuko nanje nkagira ingufu mugabo aho mbonera yuko ibintu vyagenze neza benshi ntibagaruka kumbwira ngo byaragenze neza abo je fata ko vyagenze neza rero abantu bataha bakagera mu Burundi haraho ndabwirwa n'abantu ngo mwarakoze ngo ko twatashe ngo mwarakoze twaratashe nca nkoma mashi harabo nshimira hano no mama w'Ingozi nshimire je yampamagaye abana bibo barandamutsa baravuga ngo yo ngo warakoze ngo waradukirije mama ndavuga namukirije gute abana bibo barashimiye no kuri naranezerewe cyane numvise umunezero mwisanzwe gushima ni bwiza nyene naje nakunze gukurikirana tuganira hari umuntu nakurikiranye ryari ariko arashima nawe nyene yari yarakurondeye ku mapera asanzwe arakubura mugara atsinda aragutora ndavuga nti reka nanje nzomurondera kuri apera isanzwe ko vyase ko ndamutora kuri audio ko jefe bavyankoze ku mutima nubwo atavuze ntaco yarakoze ivyerekana ko yabibonye erega ntibikenewe ko avuga abo bantu bafise ukuntu bameze none w'umuntu bareka gushimira mu by'ukuri nk'ibintu byose wambwiye yagukoreye akabona ko ubizirikana kandi ubishima abo bantu barakunda umuntu abashimira impanuro gusa nshaka kwihera jewe ni kugerageza ukagerageza kuba mwiza kuruta uko wari umeze kuko iyo akugiriye neza hari abantu baca bijejera akavuga ngo yampaye wifi yampaye telefone sincyurira guhamanagura ibibambazi sincyurira ugatangira kugira oya ukomeza uwo muntu mwiza ivyo aho rukoro bikore mugabo ubonye akuzanye ku kintu kidashobora kugirira neza uco canka ugacumwereka yuko kidashoboka ubonye cyo gutamukaga nk'akaroro nk'ije ashobora kuvyuka kandi akavuga ngo haraheje ngo haracafuye ngo usubire ugende kwahanagura urumva ni guco mubwira ati mabuja sinshobora kandi ugashimubwira mbere witaziriye gose ukamubwira ati mabuja ndagukunda kandi nakunda n'abana bawe kandi akunda akazi kawe mugabo hariya ugatunga y'urutokoti ukanagura utoke gose ati sinshobora akabona yuko ukoze ikintu kidasanzwe atakumenyereyeko nawe aca bireka rero mukomeze kuba beza nyene mubere beza abakozi abo banyokoboja abakozi beza nubwo haba byagenze gutya ukora nko kuvugira gusa ugize ingorane garuka n'ubundi ngaha inimero igumamwo naho namwandikiye simfuta hanyuma nkacangaruka ngaha nanje nkaca nongera nkamubwira ati mviriza mama muvyeyi umukozi wawe aragushimira nk'umuvyeyi uko mubanye mugabo iki niki sicyo kandi amategeko ya kontra musaniti hariho ndanazifise ngaha amategeko yega ndabaha yabo basinya ndayafise cyo ndayamurungikira ati aya mategeko raba ahavuga gutya avuga uku none aya mategeko siyo bayasinye kugira ngo baguhe umukozi aya mategeko nta namubwirizwa kurenga muhe wifi muhinja muvuze kandi ajya haje kugira kore ntamuhamagara ubitavye kitaba utitavye akareka muri minsi mu by'ukuri hari abantu bariko barandondera bakabona sindabafasha cyane nafashe ingingo ko noza mfasha nk'abantu umwe babiri batatu nkabarangiza kuko ubwa mbere wasanga nje abantu benshi ugasanga birangiye nagiye ngira abantu benshi ntabahejeje ubu ndafata nk'umuntu umwe iyo ngize imana turi kumwe nyene tuvugana n'abantu biwe nkagerageza kumara ikibazo nkacanja no ku bandi mu nyuma mugabo singomba gufata ibibazo byinshi
ngo ntashobora gukontorora, ariko kimwe bibiri bitatu byibuze menye ko ku munsi hari umuntu umwe twavuganye ikibazo kigahera, numva ari saba kurutaho nofata bitatu sindabimare. Ego ndagushimiye rero, wakoze ko wimviriye kuza ngaha. Shimire n'abadukurikiye bose ko nabo bagiye guhindura ingendo. Umwarabu ni nyina w'uwundi, nta kumutwengera, ni gutwengera abana gusa kugira nabanezerwe, babone ko abana muri kumwe. Mugabo kugira ikintu udashaka, akarorero nk'umuntu yurira ku gihome vraiment n'umukobwa guhanagura igihome, kandi na boss bari hajya tokurirayo, wowe ukurira guhanagura igihome. Ntubuzi kwingazi umunsi umwe izohanuka ukavunika. Murakoze rero, nimba tacho mwongera ko ibisigaye turavuganira inbox, bijya mwabwiye mwavuze ko mushaka ko tumwandikira nibi bijanye no kumushimira. Ahandi kubabwira kindi